dukurikije amategeko mpanavyaha n'amategeko agenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa, mu bisanzwe hategerezwa kuba amatohoza nyezina y'ubutungane, bakabaza ababanyi, bakabaza inshuti n'abagenzi babo n'abandi bakorana eka bo muri iyo micungararo bose ingene biba vyagenze, kandi hakaba ivyegeranyo twokwita ama procès verbaux judiciaires cane cane yo mu gisata ca ministère public bariko bafashanya n'igipolisi, hamwe bashika ku kintu gikomeye hakaba n'ico twita expertise medicale vyerekana neza icatumye abo bantu bapfa, nico coza gikuraho igipfungu kikerekana neza bati aba babishwe kubera ukwiyahura. Hama rero ivyo bitabaye ukaraba n'ingene baca babahamba buno nyene, bica bitwereka rero ko ari ubundi bwoko bw'ubwicanyi bugezweho bwinyegeje kuri abo bose batavuga rumwe na leta canke abantu boba bafitaniye amatati na leta bahorana. Abo nyene baba bariko barabafata ngo babahambe nibo bategerezwa kubazwa cane cane ati mwe mwabimonye gute, yaja avahe, kuko hari n'abavuga yuko ari abantu bicirwa ahandi bakabata nk'ahantu bagaca babashirako ivyo biziriko bakabesha ngo biyahuye. Amatohoza yategerezwa guhera kuri abo nyene n'intwari bigiyemwo. Rero ni ugutera akamo igisata c'ubutungane pouvoir judiciaire na leta kugira ifata ico kibazo mu minwe, kuko catanguye kuba ikibazo kigoye cane gihanze abanyagihugu, hashobora no kuba n'ubundi bwicanyi buvanye ku kwihora, kutizera, kugira n'ubutungane cane cane pouvoir judiciaire ico ifata ikibazo mu minwe buno nyene, kuko ibi bintu biratwereka neza ko hari ibintu vyinyegeje, hariho n'izindi ntara ubwo bwoko bushasha bwo bwicanyi butanguye nabwo nyene kuhabonekera. Biragaragara ko amazi yarenze inkombe.